Ikaze nanone aho muherereye hose hirya no hino ku isi abadukurikira hano kuri ino mboneshakure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV turagarutse mu makuru akomeye cyane mugenga mu gihugu cy'u Burundi rero ibintu bikomeje gukomera mugenda babwiraga yuko rero nyiricubaro Evariste Ndayishimiye amagara yiwe atameze neza ndetse gushika none abantu bakomeje kugenda bagira impungenge yuko yo bagiye gutanga imihoho ndetse bikaba byo bari insinzi ikomeye cyane ko bari basanzwe bagwanya ubutegetsi bwiwe cyane cyane n'abasanzwe bafatanyije nawe kurongora iki gihugu mu gihe muri iki gihugu cy'u Burundi ari kimwe mu bihugu nyine byakunze kugenda biragaragaramo itembagazwa ry'ubutegetsi cyangwa se kwica abategetsi b'ico gihugu ariko kandi binakozwe nabo bafatanyije kurongora icyo gihugu. Ubu noneho abantu bakomeje kugenda batangaza neza ko ubuzima bwe butifashe neza cyane ndetse bukomeje kugenda bujya habi cyane ariko kandi ngarutse ngewe kukubwira yuko ugushika none hari inkuru zibabaje cyane aho hari bamwe mu bantu b'abanyamahanga bafatiwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubwo bari bagiye kuvunjisha amahera yabo maze baza kwambugwa amahera nyuma yo kubonanwa nyine akayabo k'amahera menshi cyane ndetse bagenda banafungwa ari umugabo n'umugore n'abana biwe ndetse bakaba bariko baratabarizwa ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Ni inkuru zibabaje cyane kubabonye ibyabaye nyine bikaba byaje kugenda bituma abanyagihugu basa naho bakora igisa no kwiyerekana bavuga yuko nyine ibintu biriko bikogwa ndetse bikaba byotanguye kugenda bikorerwa n'abanyamahanga ari ibintu biteye isoni ari ibintu biteye ikimwaro nyuma yuko nyine abafatiwe kuri Beseri bakaza kugenda batabwa muri yombi ndetse bakaba batanguye kugenda bafungwa. Hari rero amakuru yadushikiye aho by'umwihariko hatanguye kugenda acicikana ubutumwa bwo kubatabariza aho nyine n'abamenyesha makuru yacu baje kugira aho ngaho bagenda baganira na bamwe mu babonye uburyo bwo bagendekeye nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara rero byakomeje kugenda bituma abanyagihugu bose bakomeza kugenda badusunikira ubutumwa baganiriza n'abamenyesha makuru bacu bababwira yuko ari ingenzi kuba botangura kuvuga izi nkuru nyine mu rwego rwo kugira ngo abakoze ibyo ngibyo babashe kuba botabwa muri yombi cyangwa se babashe kuba bokurikiranwa ariko cyane cyane icy'ingenzi kugira ngo abo bantu babashe kuba borekugwa dore yuko atari n'abanyagihugu ari abanyamahanga ndetse akaba nta kintu na kimwe bafise atacyo kujya atagifungurwa na kimwe bafise nyine nk'uko amakuru ariko aradusumira. Mu gihugu cy'u Burundi ibigendanye n'ubusuma rero bikomeje kugenda biriyongera bikomeje kugenda birafata indi ntera ariko byose ndaje mbikunyuriramo. Ahitwa Nduta rero indongozi za Tanzania ziratangaza neza yuko zigiye guhindura inkambi y'impunzi inkambi y'abazimya umuriro. Inkambi y'impunzi z'abarundi rero ya Nduta izohindurwa inkambi y'abazimya umuriro byatangajwe kuri uyu ku cyumweru nyine kuri uyu w'Imana n'uworongoye district ya Kibondo aho hubatswe inkambi ya Nduta yari mu nama y'abarongoye ibice byegereye iyo nkambi y'impunzi y'abarundi. Ni mu gihe rero abarundi bakomeje kugenda botswa igitutu banasabwa kenshi kugira ngo babashe kuba botaha mu gihugu cy'u Burundi ariko nabo bakanga bakavuga yuko atakintu na kimwe bashobora kuba kujya kumara mu Burundi mu gihe bazi neza yuko ubuzima bwabo ndetse n'umutekano wabo bitizewe. Nyamara kandi banashinza imbonerakure zisanzwe zibarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD kuba ukomeje kugenda ubagirira nabi aho ngo baba boherezwa bakaza kugenda babagirira nabi babica mu rwego rwo kugira ngo nyine babashe kuba abotaha ku ngufu cyangwa se babashe kuba botaha ku gahato nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Burundi ababyeyi barihebuye mu gihe amashuri aca atangura. Ubuzima bwarazimbye cyane rero ku miryango myinshi cyane mu gihugu na cyane mu gisagara ca Bujumbura kubera ibiciro byaduze birenze n'amahera y'amarundi aguma atagaciro kubera ibyo ngibyo. Imiryango myinshi rero irafise abana benshi yari yaramaze gufata ingingo yo kutarungika abana bose ku ishuri uyu mwaka bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko kandi muraza kunyemerera ngaruke no ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aragarukwaho cyane hirya no hino ku isi mu bibazo bigendanye n'umutekano aho by'umwihariko ndaza kugaruka ku makuru akomeye cyane ariko arava nga mu gihugu cy'u Burusiya aho nyine intambara ikomeye cyane hagati y'icyo gihugu cy'u Burusiya ndetse na Ukraine aho ibintu bikomeje kugenda birahindura isura ndetse ibintu bikaba bikomeje kugenda
birafata indi ntera mu gihe hirya no hino ku isi bibaza igishobora kuza gukorwa nyine mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba by'umwihariko hamenyekana icyo abategetsi bombi bateganya gukora. Inzobere zivuga yuko rero ubushita bw'inkende atari covid nshya kandi ko bushobora guhagarikwa mu gihe byaba bitanguye cyangwa se byaba bifashwe mu maguru mashya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ndabahaye ikaze mwese inshuti banywanyi b'ibiganiro byacu kuri kino gicamunsi cyo kuri wa gatatu itariki 21 Myandagaro umwaka 2024. Ndabaramukije aho boherereye hose. Turi hano kuri Ndombonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, aho by'umwihariko tubandanya kubashikiriza amakuru yagezweho ndetse n'ibiganiro byibanda kubijejwe n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero mbabwira ngo munyemerere amakuru yacu tuyatangurira mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi niba rugamije ngaha bwa mbere byo ndahanditse sabone, ubundi ubashe kuzajya dukurikira 5 kuri 5, ubundi ubashe no kuzajya ubana natwe, ubyonde ari akamenyetso kameze nk'inzogera, ubundi ibiganiro byacu ucura bibonera ku gihe, ucura bibona uko tubashe kubandanya kuba tubishyiraho muri rusange. Ikaze rero tuyatangurira ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Abatari bakeya rero botanguye gutabariza umuryango waje kugenda ufatirwa ngaha muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi nyuma y'uko wari ugiye kuvunjisha amahera, maze baza kubabonana ayo mahera menshi cyane bakaza guhita babanyuruza, ndetse aho bafungiye akaba ata muntu n'umwe uzi ubuzima bwabo ko buhagaze ndetse n'uko bamerewe muri rusange. Hari umuntu wace aduhereza ubutumwa rero atubwira ko twotangira kumenyesha ano makuru mu rwego kugira ngo igihugu cy'u Burundi kimenye yuko cyoba gifise amakosa. Ni mu gihe rero n'ubundi nyiricubara Evariste Ndayishimiye asa n'umuntu udahari, aho atameze neza nyuma y'uko ubuzima bwe bukomeje kugenda bujya mu kaga. Yagize ati turashimira ukuntu mwaba mugerageza gutabariza abantu, ndagira ngo rero mumfashe mudutabarize aba bantu. N'umuryango w'Abarabu, umugabo n'umugore wiwe nyine kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ejo hahize nyine ku itariki 20 z'ukwezi k'umunani mwaka 2024 bari bagiye kuvunja amahera, baca barabafata kubera bari bafise amahera menshi cyane. Umugabo bamujanye kumufungira muri documentation, umugore bamutwara umugore n'utwana twiwe nyine 4 nabo barabajyana, harimo rero harimo n'uruyoya rero babapfungiye ngaha kuri Besera. Kuri Besera birababaje rero umubonye uwo mugore wiwe n'utwana kuko bavuga icongereza. Uwo mugore avuga yuko bamwambuye ibintu byiwe byose, haba ku telefone, amahera. Ati nukuri umubonye umuntu wese arahita ategwa n'ikigongwe, ishavu n'agahinda kubera ata mahera bafise bifungurwa, nta cefo nta n'icaruguru. Utwana turagira ngo tubapfire ko. Abantu bose rero bafise umutima botangura kubatabariza kuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Rero iyi ni inkuru ibabaje cyane ikomeje kugenda igaragara, ndetse abarundi benshi bagiye batandukanye botanguye kugenda barabanyuza ku mbuga ngurukana bumenyi, aho bariko berekana neza yuko leta y'u Burundi iriko irarengera cyane, iriko irakora amakosa akomeye cyane. Mu gihugu cy'u Burundi rero biragoye kuba wohaba ufise amahera menshi cyane, dore ko leta icira kwirukaho cyangwa se ikakwambura imitungo yawe nyine. Ibi ni nako byagiye biragaragara ku batunzi bagiye batandukanye ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi, ndetse muranibuka inkuru nabagejejeho mu minsi iheze rero, aho naje kugenda ndabamenyesha amakuru akomeye cyane y'uburyo rero bamwe mu bategetsi bakomeye cyane mu nzego zijejwe umutekano ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi zamaze kuba by'umwihariko by'umwihariko zirafungwa kubera ibibazo bigiye bitandukanye. Nyuma y'uko rero perezida wa Chad General Mahamat Idriss Deby yari yamaze kuba yohereza agashimwe abasirikare n'abapolisi bamucungiye umutekano kangana n'amayira ashika ku bihumbi 40, ariko inzego z'umutekano ndetse na leta y'icyo gihugu bakavuga yuko ayo mahera adashobora kuba yoribwa n'abo bantu, ahubwo akwiye kujyanwa mu banki nkuru y'igihugu nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Ibi rero birasa naho ari byo byaje kugenda
bikorwa n'ubundi aho muri iki gihugu cy'u Burundi ugushimuta ubusuma ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biragaragara, ariko kandi bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge. Ikindi birerekana ubusuma ndetse by'umwihariko n'uburyo igihugu cy'u Burundi koko ibyo bavuga ko cyoba gikenye kiza ku mwanya wa mbere canke ku mwanya wa kabiri, ibyo bariko bavuga ari ukuri. Gushika none rero abakurikiranira hafi ibibera nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi bakomeje kugenda banenga ibikomeje kugenda bigaragara. Banenga kuba rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akora ibyo yishakiye kuri buno butegetsi, ariko kandi n'abamwungirije cyangwa se n'abafatanyije kuyobora icyo gihugu akaba ata kintu na kimwe bariko bakora mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba horebwa ibyo tuma nyine icyo gihugu kiba cyosubira ku murongo. Ni mu gihe kandi ibikomeje kugenda bigaragara n'ubundi ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi bikomeje guteza n'umutekano muke cyane, aho kugeza magingo ya ngaya ibikomeje kugenda biba byatumye ababyeyi benshi bavuga ko badashobora kuba bokohereza abana babo ku mashuri uko bangana kose. Ni mu gihe ababyeyi batanguye kwiheba muri ibi bihe amashuri agiye gutangira. Ubuzima bavuga ko ubuzima buzimbye cyane ku miryango myinshi cyane cyane n'aha mu gisagara ca Bujumbura kubera ibiciro byaduze birenze n'amafaranga y'amarundi aguma nta gaciro afise. Kubera ibyo ngibyo rero imiryango imwe n'imwe myinshi irafise abana benshi cyane yari yaramaze gufata ingingo yo kutarungika abana bose ku mashuri bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye. Umuryango twahuriye rero muri Kabezi mu ntara ya Bujumbura yamenyesheje ko umwaka buca utangura rero ubateye ubwoba ababyeyi mu myaka iheze cyane cyane nyine uyu mwaka. Urabye ukuntu rero uyu munsi bigoye kugaburira imiryango abafise abana benshi cyane bo byifashe gute? Natwe nta kundi rero turi bugire, abana bakuze rero bazoheba amashuri uyu mwaka kubera ubukene, ibikoresho by'ishuri bigugwa ibitagenda. Niko rero yavuze. Ababyeyi cyane barafise ibibazo bikomeye cyane bitewe n'uko nyine atamahera afise ndetse n'abayafise atagaciro na kamwe afise. Catherine nawe nyine yemeza yuko umwaka buca utangura uzobahanga ndetse unabateye impungenge. Bati tutaronse rero imfashanyo ya leta abana bacu baca baheba amashuri. Akabivuga yihatira gutwenga. Reka rero bati leta nitugirire impuhwe, ibikoresho bya nkenerwa biduza ibiciro uko nyine bukeye nuko bwije kandi ntitugira uko tubigenza. Niko yakomeje kugenda aranavuga. Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura aherutse gusohora rero ingingo ibuza abadandaza ibikoresho by'ishuri kubidandariza iruhande yahahoze isoko rikuru ya Bujumbura. Umupfasoni rero we twahuye yavuze yuko ingingo zimwe na zimwe za leta ziza zihohotera umunyagihugu kurusha uko byohora. Twese turavunwa rero no gukota rero amameza tukadandariza ko mu masoko. Ni nako rero abandanya avuga. Jean Marie aba muri karitsiye Mugoboka rero hagati ya Mugungwa mukuru y'umugwa mukuru w'ubutunzi, amenyesha yuko nawe nyine yarengewe cyangwa se afise ibibazo bigiye bitandukanye. Yagize ndafise abana 10 ku mugore wanje wa mbere yitabye Imana hamwe na 4 ku wundi mugore turi kumwe. Ubu 4 rero bari mu mashuri yisumbuye mu gihe 5 bari mu y'intango. Uwundi we aracari muto cyane. Kugaburira rero abo bana biramvuna cyane ntarize. Kuvuga ko rero ibiciro byaduze niyumvira ibyo ngibyo kujana abana ku ishuri ngahakwa rero kuzungurirwa. Niko yakomeje kugenda avuga. Abantu bose rero twahuye bavuga kimwe rero kubijyanye n'ibyo, bakaba basaba yuko leta yagabanya ibiciro by'ibidandazwa bimwe nyine byankenerwa kugira ngo umwana abashe kuba yojya ku mashuri. Igisagara ca Bujumbura abakibarizwamo bose bakomeza kugenda bagaragaza impungenge ndetse banavuga yuko bafise ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane nyine ibibazo bigendanye n'amikoro yo kuba bojyana abana ku mashuri. Iki kibazo kandi by'umwihariko kirakomeza kugenda gisatira n'abandi bagiye batandukanye, mu gihe rero muri Nduta indongozi za Tanzania zatangaje yuko zigiye gusenyagura inkambi y'impunzi z'abarundi hanyuma bakayigira iy'abazimya umuriro nk'uko bikomeje kugenda bitangaza.
ibi rero byatangajwe na bamwe mu basanzwe bayobora muri icyo gihugu. Ayo majambo yavuzwe rero arateye umutima uhagaze impunzi mu gihe zitegekwa gutaha ku bushake byanze bikunze imbere ya Kigarama. Kuza rero ni ukwezi ko kugara iyo nkambi nk'uko rero byatangajwe n'indongozi za Tanzania kuva mu ntango z'uyu mwaka. Agria Amagwaza rero arongoye Kibondo yahuye n'abarongoye uburere bwegereye iyo komine ya Nduta ku itariki 18 Myandagaro, ababwira iyo nteguro ni nk'indongozi rero z'uburere nka Kumushasha, Biturana, Nengo ndetse na Amerorengo nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Mwagaza rero yaremeje yuko umugwi w'abazimya ahateye amasanganya y'umuriro bo muri ako karere rero biteguye kwimukira muri iyo nkambi nyuma y'iyugarwa ryayo muri Kigarama nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Leta ya Tanzania n'iy'u Burundi rero co kimwe na HCR zarumvikanye yuko izo mpunzi z'abarundi zose zitegerezwa gutahuka imbere yuko rero uwo mwaka uhera. Nico gituma rero dutegerezwa kwiyumvira cane ico iyo nkambi rero izokoresha, nicyo rero yatanguje ku bw'umukuru rero wa Kibondo mu karere ka Kigoma. Uburuko rero uburaruko bushira uburengero bwa Tanzania hafi iyo nkambi ya Nduta. Ikiyumviro co gushinga rero inkambi y'abazimya imiriro Nduta rero cyavuye ku ngorane zibonekeje imatenderi inkambi y'abarundi yugawe mu mwaka wa 2021. Ibikoresho byinshi rero byari gutwarwa na leta ya Tanzania byaribwe. Amabiro ya HCR n'ayandi mashirahamwe yegukira ONI biraturirwa imatenderi, niko rero byashimangiwe na agenti Magwaza. Nico gituma rero dutegerezwa kwitegura hakiri kare ko rero ko by'umwihariko twoza gutangurira gukorera ibyo bikorwa byacu aho ngaho. Impunzi z'abarundi zavuganye na COS Medias Burundi ntizihengeshanya kwiyamiriza iyo myifato, babona yuko ari ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Umutekano muke cyane rero bavuga ko bahunze ngo uracibonekeza mu gihugu cy'u Burundi ngo nico baserugo mu miryango bagaragaza umubabaro. Inyuma rero yuko impunzi za nyuma rero zigiye, leta ya Tanzania iba yizeye kwigarurira ibiro bya HCR yaho ikoreramo ayandi mashirahamwe rero yegamiye ONI, hatibagiwe ibikoresho bigiye bitandukanye byo mu mavuriro ndetse no mu mashuri. Kubw'ibiharuro rero byatanzwe na HCR mu mpera za Mukakaro, igitigiri cy'impunzi z'abarundi bari Induti ni ibihumbi bishika kuri 58 n'amajana 397 n'abantu batanu nk'uko biriko bitangazwa. Icyakora izi mpunzi zivuga yuko zibangamiwe n'iyo myifato ndetse zikaba zikomeza kugenda zivuga yuko zifise ibibazo bikomeye cane. Icorezo cya monkeypox cyangwa se ubushita bukomoka ku nkende, abajejwe iby'ubuzima ku rwego rw'isi baravuga yuko atari COVID-19 ndetse bakanemeza yuko mu gihe cyoba kifatiwe mu maguru masha gishobora kuba cyovugwa. Ikiza cy'ubushita bw'inkende bunazwi nka monkeypox ntabwo ari COVID nshya nk'uko abashinzwe ubuvuzi bazi neza uburyo rero bwo guhagarika ikwirakwira ryacyo, nk'uko rero bivugwa n'inzobere zo ku rwego rwo hejuru mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ndetse na Human Rights Watch. Nubwo rero hari impungenge za nyazo zifise ishingiro ku bwoko bushya cyane bw'iyo virusi ndetse hakaba harabayeho impuruza ku rwego rw'isi, umukuru wa OMS mu karere k'Uburaya Dr Hannes Kluge yabwiye abamenyeshamakuru yuko ko twese hamwe rero dushobora kandi tugomba guhashya ubushita bw'inkende buzwi nka monkeypox. Yanavuze yuko kandi igihe cy'uko hagira igikorwa gikomeye cyane gikorwa
harimo rero no gutuma inkingo zigera mu duce tuzikeneye cyane kandi ko bishobora guhagarika ikindi cyiciro cyo guhashya ubwoba ndetse no kugira uburangare. Mu cyumweru giheze rero umuntu wagaragayeho ubwoko bushya bwa Clade ya mbere B bw'ubushita bw'inkende yabonetse muri Suwede ndetse afite aho ahuriye n'ikiza kirimo kwiyongera muri Afurika nk'uko biriko bitangazwa. Ubushita bw'inkende rero bumaze kwica abantu barenga 570 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuva uyu mwaka watangura, naho abagera ku bihumbi 16,700 bamaze kubwandura muri icyo gihugu. Bivugwa ko rero ari ubwoko bwa Clade ya mbere B. Inzobere zivuga yuko kandi hakiri byinshi mu kwiga kuri ubwo bwoko bushasha, ariko kandi ko bushobora kuba bukwirakwira mu buryo rero bworoshye cyane kurushaho bugateza indwara ikaze kurushaho. Nta bwoko bwa Clade ya mbere B bwari bwaboneka mu Bwongereza, ariko kandi inzobere ziburira ko ubwoko bushobora rero gukwirakwira keretse hageze igikorwa gishobora gukorwa ku rwego mpuzamahanga. Ubundi bwoko bugiye butandukanye bwa Clade ya kabiri rero bw'ubushita bw'inkende nibwo bwabaye intandaro y'ikiza cyo mu mwaka w'2022 mu ntangiriro kibasiye Uburayi, ndetse ubwo bwoko bukomeje kugaragara mu bice byinshi cyane hirya no hino ku isi. Ariko inzobere zizi uburyo rero bwo kurwanya ubushita bw'inkende hatitawe ku bwoko ubwabwo binyuze mu gikorwa rero kitavangura cy'ubuzima rusange ndetse no kubona inkingo mu buryo bungana nk'uko rero bivugwa na Dr. Claude. Iyi virusi y'ubushita rero bw'inkende iteza guhinda umuriro ndetse no kugira ibiheri ku mubiri. Ishobora kwandurira rero mu gukorakoranaho ku mubiri n'imikorere rero n'ibikomere rero by'uyirwaye harimo rero ndetse no mu mibonano mpuzabitsina. Uyu mudogiteri kandi yavuze yuko ibyago by'uko ubushita bw'inkende bugera ku baturage bose biri hasi cyane. Yagize ati tugiye kujya muri guma mu rugo rero mu karere kaho k'Uburayi ni iyindi COVID-19. Igisubizo kirasobanutse ni oya. Uyu mudogiteri yagize ati mu myaka 2 iheze twahagaritse ubushita bw'inkende i Burayi tubikesheje kugera ku buryo butaziguye kubibasiwe cyane cyane b'abagabo bakorana imibonano mpuzabitsina. Mu mwaka wa 2022 rero ubushita bw'inkende bwatweretse ko rero bushobora gukwirakwira mu buryo bwihuse ku isi. Dushobora rero kandi tugomba guhashya ubushita bw'inkende twese hamwe mu turere two ku migabane yose. Tuzahitamo gushyiraho rero uburyo bwo guhagarika ndetse no guca ubushita bw'inkende ku isi, cyangwa tuzinjira mu kindi cyiciro cyo guhashya ubwoba nuko rero tugire uburangare. Uyu mutegetsi yakomeza kugenda avuga yuko ibihugu byose bigiye bitandukanye bikomeza gusabwa rero kwitwararika ndetse no gukora amatohoza ndetse no kugerageza kwita ku mugwayi ushobora kuba yobonetse muri ibyo bihe. Ni mu gihe Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikomeje kugenda igaragaramo imibare myinshi y'abandura ku kigero cyo hejuru, ariko kandi bikaba binagoye yuko bokwitabwaho mu buryo bukwiye mu gihe ico gihugu gikomeje kugenda nacyo kigaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye, byaba ibibazo by'umutekano muce cyane, aho n'ubundi nyine bigoye kuba bamwe mu bantu bakomeza kugenda bandura bashobora kuba bohabwa ubuvuzi bwihuse uko biriko bitangazwa. Icakora ibihugu bigiye bitandukanye birimo ibituruka ku mugabane w'Uburaya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba byiteguye gutanga by'umwihariko byaba byiteguye gutanga umusanzu wabyo nyine mu rwego rwo kugira ngo zibabashe kuba botanga inkingo. Uwahoze hari Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Bernard Takayishe, yatawe muri yombi n'urwego rw'ubutasi rwa gisirikare. Amakuru yemejwe rero n'isoko yizewe muri serivisi z'ubutasi. Uko rero abamwegereye babitangaza, Bernard Takayishe ntazi kugeza ubu ngubu icyo aregwa, kandi afungiwe muri urwego rw'iperereza atazi impamvu yo kumufunga nk'uko biriko bitangazwa.
nk'uko rero bene wabo rero babitangaza kuri uyu wa kabiri uheze tariki 20 Myandagaro umwaka wa 2024 ngo yamenyeshejwe ko hari umuntu uza kumutwara kugira ngo amujyane ku kigo cy'igihugu gishinzwe iperereza atazi ibyaha akurikiranyweho, nk'uko rero bitangazwa na media Konga Kadomo Net. Uyu rero wabaye minisitiri w'ubutabera muri guverinoma yahoze ari minisitiri w'intebe Irunkamba, ni umwe rero mu bayoboke ba UDPS ishaka riri ku butegetsi, kandi yari yiyungirije uwahoze ari minisitiri w'ubutabera Yunda ya Kasende mbere yo gusimbura by'agateganyo nyuma yo kwegura nk'uko bitangazwa. Uyu rero by'umwihariko yaje kuyobora minisiteri y'ubutabera kugeza manda ya mbere ya Fayide Antoine Tshisekedi Chilombo irangiye. Aha muri Kongo rero gahunda zo kunyuruza abantu nazo zikomeje kugenda zifata urundi rwego, ndetse bamwe mu basanzwe bakurikiranira ngaho ibibera muri Kongo bavuga yuko n'ubundi iki gihugu bigoranye kuba cogera umutekano. Nyamara Tshisekedi inshuro nyinshi yakomeje kugenda yumvikana yuko yifuza yuko ubutabera bwa Kongo ndetse n'abayobozi bafatanyije nawe bakomeza gukora ibishoboka byose bagarangwa no gukora neza n'imyitwarire mwiza. Icyakora ibyo ngibyo birazimbye, dore ko nyine batashobora kuba bobigeraho. Ndabashimiye mwese kuko mubana nanjye mu makuru n'ibiganiro mbategura ndetse nkanabagezaho, twongere gusubira mu masaha ari imbere.